Gango ni abibona azovuga nti vraiment star abikora NATASHA ndafukamye NATASHA yibona vraiment mufasha ariko arafukama yani ndafukamye urumva kuronka Samire ukoresha ikinga mu ibarabara si ikintu coroshe yego ndafukamye nkuko hari warigeze kunyemera ko womfasha naho utari bwambwira ico wonkorera n'imbarakazi womfasha nkagakono gakora ndagashoboye naho nyene. Inyuma yo kumenyana na NATASHA kampi nimero ziwe baranyivye wanyivye ikinga cagarukanyiba no muhira none ico gihe wowe bacubaho gute kusanzwe utunzwe n'ubuzima bwo kuba uri mu ibarabara utembereza ikinga byace bigenda gute kurakina se ndaragarinda bigira waruzi ko atari seriye nivyo birakunda biravana nagamaraje ndakwambika sinzi iyo bitwa fiasaye ngira ngo sinzi ko ko binyemerera ko wihuse cyane je sindakwizera kugira ngo nyambike iyo fiancé ubwo bufasha ukaburonka groupe wacujamo ni yihe wifuza kuba wojamo kugira ngo ubandanye impano yawe. Groupe ni ihuriro TV kuko hanene niyo irikira foroma cyane novuga irikira ama repetition menshi ego. Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ndabaramukije bwake namwiriwe bivanye naho muherereye hose turazi ko mudukurikirana muri benshi ariko muri mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi kuri Mijo Talent TV wibaza ngo Mijo Talent TV iri mu biki? Uyu munsi dufise umutumire dufise muramubona mwese arakeye mugaraje ko twibwira kuri Mijo Talent TV nitwamuha ikaze mu kanya reka mudukurikirane kugira ngo tumenye impamvu umutumire wacu ari kuri Mijo Talent TV. Ego turagwaye ikaze kuri Mijo Talent TV. Ego murakoze. Umeze neza? Ego ndashima meze neza. Kutekereje cyane. Navyisanze mongera bivanye n'ibihe umuntu agenda arabamwo ariko bivanye naho biri kumwe arashobora gucangamuka. Je mbona uraberewe cyane ariko? Si sana ariko si cyane. Ego bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kumubona reka twibwire kubera je turi kumwe ndamuzi bwira abakunzi ba Mijo Talent TV ubibwire mbegurinde kuri TV ya Mijo Talent TV tukwakiriye nk'nkande kuri Mijo. Nkuko bisanzwe kuri Mijo Talent TV amazina yanje abavyeyi banse ni Irankunda Claude mugano vuga nkayo ndiko ndaduza cyane muri comedy ni star lo comedy niyo zina ryanje hane riri kuri YouTube haba naje ngaha ndi umuntu agomba kwinjira mu mwuga wa comedy nkabanje gusaba ubufasha nayo nigeze kuba no bwirwa igihe kimwe gusa haciye nk'umwaka nashimye kubicisha kuri TV kubera uri murondera umuntu bisanzwe nabonye umenga biragora rero nashimye guca kwino TV yanyu kugira ngo ndaye ko ubutumwa buzomushikira uwo nawe sundi n'umuhanzi kazi w'umurundi yitwa NATASHA. Igeretse ngaho bakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kuvyumva turi kumwe n'umuntu afise impano n'umukomedie ngo yitwa Star Asha Star kwera umustar. Merci sana kabisa beshi kuva nkiri umwana niryo banyita nahisemo kuri duza kandi niryo hani nzoshira imbere ego. Reka tukwakire kuri Mijo Talent TV tumenye Star ninde Star niki mugabo watubwiye byinshi uraza kubitubwira kugira ngo abakunzi bamenye Star ico icatumye aba Star mbe wamenye ryari ufise impano. Yaje dufate nkiri mutoyi gusa ni kumwe ukuriye ruguru uzuragira ibintu cyahe muja mu repetition cyahe mugira club mu rushengero hari nere ivyo nta muntu yigeze abimenya yuko ngira bari impano afise no kuvuga ubu niho novuga ntanguye kubitahura bivanye n'iki nuko nza ndaraba abandi ukungene bariko barakora canke ivyo bariko barakina hanini nivyo umuntu agenda arahura navyo mu buzima aravuga ati ibi bintu nanje ndabisangije ari canke ndabikinye vyogira bato bariko barakura bikabigisha kugira ntibizobashikire canke ntibabicemwo. Novuga nk'impano ya comedy niyo hari iyo guhanura niyo gutwenza abantu niyo gutwenza niyo kugira inama abandi ninkako no bivuga rero ubu niko novuga ngomba kubi hanini ubu niho ngomba ndavyinjiremo neza ngira ngo Imana izomfasha ndonka ababone canke abankurikirana benshi n'ubufasha bwishi hanini mugu umuntu abanza gukenera ngira ubufasha niko no Eko bantu tutwanziye kuri Mijo watubwiye ngo ufise impano nyinshi harimo yo gutwenza niyo gukina ibyo bindi by'amakomedi bwa dushaka kututwenza kugira ngo abakunzi ba Mijo Talent TV bamenye ati kumbe Star aratwenza urashaka kututwenza gomba nko nokora no tanga example kuri wowe canke tutwenze nyene dutwenge kuri Mijo Talent TV n'abakunzi bacu baryohekwe. Oya keshi nkunda gutanga urugero ku muntu tunovuga yani gukina comedy
ntushobora kuyikina wenyine cyangwa uyikina na kubo muri kumwe guharusha urashobora kubigira nta kibazo. Cameraman Umva wewe ushobora yoba nk'iya jewe se ntirushobora bivana na sije wowe witanguje mugayo ko ariko uko yonza yose kose wo yakira. yego Okay, ni nka sene novuga yuko yo kukudaraga. Yego. badaraga gute Yani nk'ubu ndakubonye ndaje ti sister nagukunze. Tingize iminsi ndakuraba aho uri kuraca muga ndumva ndakwimbisemo naho ndakubonye rimwe numva umenga abanyemerera tukaja mu rukundo. Ese wo byemeye? byabaye bya seriye uri kurandaraga canke uri kurakina seriye Ndaraga ndabigira waruzi ko atari seriye nivyo. Birakunda. biravana Nagamaraje ndakwambika sinzi iyo bitwa fiançailles ngira ngo sinzi ko ko binyemerera. ko wihuse cyane je sindakwizera kugira ngo nyambike iyo fiançailles Hosabwiki. Hosabiki yuko byoba. manza nkakumenya ama nkamenya imyitwarire yawe imico yawe Ndekubura yambaye basi byo ndovuga ati aho nasize novuga nasize ntegeheje atawundi azohava za kugira. oya ntibikunda Oya araba vire mugerageze niho byokoroha. Basi reka umuntu ubonye rimwe ndagusabye. umuntu ubonye rimwe biragoye kugira ngo Nukuvuga ngo mvye gutangiriza basi ntazogira uwunda ntanga basi zokoza. oya urumva biragoye kubona umuntu rimwe acaza gufukamira ngo kwambike usanga nabo bafise defo nabo udashobora kuzoba wihanganira Uko zizoba ziri hose uzovyihanganira amagandazi ntari bijyanje benshi baranzi. genda nzovyigeko Murakoze cyane. bakunzi ba Mijo Talent TV mwayibonye numukomediye kandi aratwenza aha ya Mukomeye cyane abakunzi ba Mijo Talent TV turakabisa turabakunda kandi. Ego ngira ni ryambere mu mbonye ngira mugamugiye kuza murambona. Nzokwitaho baze barambona cyane. sare sinakwase Akabikunze. eko urakoze nanje nzogutegereza mugenzo banza nkakwigako Ndagiye nezerewe kwanza ko iyo nyishu umpaye. sawa abakunzi ba Mijo Talent TV mwamaze kumubona n'umukomediye kandi aratwenza cyane yego apare ya y'ubukomediye mu buzima busanzwe ukora iki Aje nkuko nabivuga ubu navuga ko nyonga ikinga igitega. Nibwo buzima bwanje bwa minsi yose no kuvuga na Jino hane nje gutanga ubutumwa nigeze kuvuga nyene kuri NATASHA ndabe ko hari ico yomfasha kugira ngo nanje nshobore kuza no ngaragaze nk'impano yoba indimwo ndabe ko hari haho yonshikana canke natwe twogira tumaze kuduga aho twoshikana abandi hari abapeti benshi bashoboye mugabo babura uburyo kandi bari ruguru. Mugurumva natwe tuva ruguru tubabereye nk'inzira natwe tukagira aho tugeze natwe turafise kubazana tukabaduza hama impano ikagenda neza mu bisanzwe je mba igitega kandi niho nkorera tagisivera gusubuna manutse nje gusaba iyo mfashanyo nkuko bari bigeze kwinyemerera gusa nkiri yino. Ego niyo gahunda hanini yanzanye. ego stare wagumye tubwira cyane ngo waje gusaba imfashanyo none umuntu waje gusaba imfashanyo ninde muri make kubera wagumye biducishirizamo turakeneye kumenya stare ashaka imfashanyo kuri inde apare y'ubuzima asanzwe akora arashaka kurundi rwego afashijwe n'umuntu ashaka kutubarira urashobora kubwira uyu muntu kugira ngo azogukurikirana amenya ati stare arashaka ubufasha kuri jewe nkuko nabivuze benshi babifate ukutariko ubufasha so kuvuga ngo umuntu ngo yoba ngo nuko ngo canke ngo yoba ngo asavye ubufasha ngo kongo go canke ukameze uku oya n'umuntu arashobora kumufasha ukamuha akazi canke bivanye n'uburyo wowe ubibonamwo ukamukorera ikindi kintu hanini rero no kuvuga ico noba nje ngaha nicaye ngaha nje kuvuga ni igihe kimwe twigeze guhura na NATASHA boss kubera je nsanzwe ndumufanzi we kuva kera yayi naramukurikirana ntararonka telefone mugwa amaze kuyironka ubu ndamukurikirana birenze n'umufana wanje cyane. Yego ico gihe kimwe yigeze kuza mwijaba sinzi ko ngira ngo yaraje gutembera aje niho yahagarara avuga ati abafana banje bose baduza amaboko ndababone niko kuca tuduza amaboko sinzi je nimba yarambonye keshi nyimba nakunda kumukurikirana cyane niyo kuca yambwira ati wenda kunze kukubona kuri Instagram camvuga ati yego none usanzwe ukora iki arambaza ivyo nkwanda mubarira ati je naho yanyonga ikinga ariko baheruka kuri nyiba nyene n'impuzu ziwanje zose
ubu novuga ko ndahuku nyene ndose pike ndakora hama nkafungura ntayirose naho urumva nk'umugenzi ampaye ndafungura atampaye naho ndaja kuryama. Ico gihe hari 2020 mu kwezi kwa gatandatu ndashahibuka. Ico gihe niko kuca ambwira ati reka ndaguhe nimero za manager wiwe arazimpa ndazishira muri telefone, maze kuzishira iyi telefone bukeye babaye bayinyivye ahantu naye naraye harya ahantu saba indaro telefone baca bagenda bayivye. Novuga ngiranga amahigwe yanje ya nyuma yo novuga yapfiriye aho nyene yo kugira ngo ubonane na Natasha. Ego yo kuvuga ati tubonane novuga ati vyapfiriye aho nyene umva umuntu amaze kuguha adresse muba mwahije kubonana mugurumva kimwe cyo tuma muza guhura kigiye urumva biba bipfuye. Novuga rero kugeza ni isaha ntabwo ndasubira kuronka uburyo bwo kuvugana shahenda mubone no mu maso mu yandi. Narishimye guca kuri no TV kugira nshikire ntanga iyo message nimba yo bakivyibuka azorabica koze nimbaraka zampa cyane nimba yo nterera kubera ndimo ndondera amahera hariho team ngomba kwinjira mu ya comedy hanini gusambuza ayo mahera y'abanyafite mba narinjiye bansabye ku mafaranga agera ku 100. Sinzi nimba ndayavuze nta kibazo muga bansabye 100. Bana rero kubirondera azukora mu ibarabara ni hatari usanga uri kuraronka make nye nayo ijya nayo rihinze usanga nyine atayurose. Rero namusaba nimba arakazi yo mfasha kugira ndonke ubwo buryo bwayo mahera cyane nimba iyo mpaye zasamire nkaza kuzuriha nkuko yari yemeye kugira ico yo nkoreye ntatari bwakimbwira ubwanyuma mpa izo nimero hama ndabimenye ndabigutumye vraiment umfashe. Oya mubwire Natasha ndizera neza kuri Mijo Talent TV nawe ari mu badukurikirana nk'usaba ashaka ubufasha kuri Natasha kugira ngo umuntu abone nyine atujya muntu vraiment n'umuseri mu gusaba wewe bimubwira gute kugira ngo abibone avuga ati vraiment ujya muntu n'umupampe wanje. Abarundi sinzi bakunze kuvuga uri kuvugisha umunwa ntibavyizera kuri mukuri hari abavuga kuri kurafyina ariko jewe novuga ndabisabye nubwo neza gusa ndazi ko atoba kivyibuka kugira ngo abone ko ndi seriye basi reka mfukame mufukamiye kugira ngo niyabibona azovuga nti vraiment star abikora Natasha ndafukamye. Natasha yabona vraiment mufasha ariko arafukama Yani ndafukamye urumva kuronka samire ukoresha ikinga mu ibarabara si ikintu coroshe. Ego ndafukamye nkuko hari barigeze kunyemera ko womfasha naho utari bwambwira ico wonkorera nimbarakazi womfasha nkagakono gakora ndagashoboye naho nyene canke nimba arizo samire wondosa kugira ngo mbone ubwo buryo bwo kuja muri comedy neza naho nyene. Ego nkina comedy n'ibintu nimvamo kandi nzoshika ko vraiment ubimfashe mu ndabigusavye sindiko ndafyina cyane sindiko ndatera comment ndi mukuri ndabigusavye ndazi uzobinkorera n'abandi urabafasha kandi ndababona ngira ngo Jesse je woca ureka gufasha ndabigusavye kandi ndarenderiye nizere ko uzonyishura kandi ndabitegereje kandi murakoze cyane. Natasha nizere ko wabibonye Natasha natabibona akagira umugenzi wabibona please yagufukamiye kugira ngo umufashe ico kintu. None urifuza kuba woja muri groupe yihe wewe nk'ubu bishitse ubwo bufasha ukaburonka groupe wocojamo ni yihe wifuza kuba wojamo kugira ngo ubandanye impano yawe? Groupe ni Ihuriro TV kuko hanene niyo irikira foroma cyane novuga irikira ama repetition menshi. Ego Ihuriro TV niyo hanene ngomba kujamo. Niho nibaza ko ariho nzotangurira canke nkoze nyene nkabona ndaduze umuntu urazi ngo iyo umwana akoze umuvyeyi aramusohora niko bakunze kubivuga. Haro ni jambo wegeze kutubwira ngo inyuma yo kumenyana na Natasha kampi nimero ziwe baranyivye wanyivye ikinga cagaruka nyuba no muhira none ico gihe wowe bacubaho gute kusanzwe utunzwe n'ubuzima bwo kuba uri mu ibarabara utembereza ikinga byaciye bigenda gute? Urabona twego ubuzi bwacu dukora bwa taxi vero ntushobora kubura yo kujya ahubwo nk'inzu ikibazo cyugira naho kurara canke kuri hinzu kwemba ntusa kuyaronka muga kujya ntuge uraja kumbe ukavuga ati mpikinga nkone ntajyo mfise baraguha nimba ukoze amasaha ngaho ukaronka ivyo bitatu cumusubiza mwene ikinga uburose yo gufungura muga byarakomeje nyene ndabona ati birase uraze aho ukoresha ikinga gwawe ntibisa nkuko nawe uri gukoresha iryo wundi niho nabonye nyene birase cyane ndaduga waciye utuguka bayo gwa daboje ngo nivyanka gose ngo nzoduga urumva ko yaririmbye ukuri hariho ego keshi birabaho nyene bijumbura bashobora kwanka bijumbura n'inziza ariko ataburyo ntushobora kuhaba. Nukuvuga rero simbereye kuba ruguru kandi nzi ikiri muri jewe
cogiraho kinshikanye canke no munyuma nagikoze cogiza abandi kicunguye ubwenge canke kikagiraho kibashikanye. Yego rero numva ndiko ndapambana kugeza mpaka ngeze ku ntego nihaye. Apare yuko Natasha yogufasha, nta wundi muntu ubona ko yogufasha mu mpano yawe ubicishije kuri TV ukavuga ati naho Natasha byo bimeze uku ndashobora kuba nosaba ubufasha ku bandi bantu bafite impano nk'izanje bamaze gutera imbere ku bw'impano zabo. Yego no bivuga hanini mu Burundi keshi ngira ntidufashanya cyane duhana support. No kuvuga hanini cyane no vuga hanini nk'abantu nkurikirana na Statu Bindaza arankurikirana cyane kandi wewe hanini turakunda guhurira mu mashow yiwe nawe nyene ari mu bantu no vuga yani nibo baririmbyi baje no vuga ku mutima wanje nshira imbere. Statu Bina NATASHA nibo bantu no hanini no shira imbere kandi ngira ngo ndazi ntazobura ico bankora cyane n'undi muntu yo bavuga ati uyu muhungu ndabona yovamo ikindi kintu arose uburyo ari karasaba ndumva si bunini naho nyene ku biro nkumenga biragoye gusa ari umuntu afise umutima ico kintu yogikora vraiment kandi nzoshima uwo ari we wese yafise uwo mutima amfashe kandi azobakoze ngere kubwo buryo no kuvuga nisanzemo ikintu gifise aho kizonshikana ndakibonye nk'ubu noba ngira nari nakibonye ndi mu myaka igera nko kuri 18 ni kuvuga ubu mfise 23. None cyari umusore naho nabonye ugira ibintu byinshi byo kudraga uri umusore jene cyari umujene kabisa uraro nko mu byumva ko shaka oya ndacyari umujene kunyene kabisa ntabwo ndashaka. Yego sore kandi tuvuge ko ubutumwa bwawe bwa bwashitse ko babubwiye nizere neza ko Natasha aja ko kukurikirana na Satubi wumvise Satubi ufise umupampe ngaha ashaka ubufasha kuri wewe reka tugushimire mugabo ugira akajambo kanyu mubwiye abakunzi ba Mijo Talent TV. Abakunzi ba Mijo Talent TV nk'ico novuga yani ngira nk'abadakunda kubakurikirana bakurikirana cyane babahe support bagere partage barorera ikiganiro baba bashize ko gihere niho baba bashigikiye baba bashigikiye bajya bariko barabikora kandi baba bariko bateza imbere igihugu nabo nyene biragira aho bibashikaye naho batabiriko biza mu maboko yiwabo muyikurikirane cyane ni nziza naje naho ndayimenye vuba ngiye kuyikurikirana cyane birenze niko novuga. Tugushimiye ko baratwemera ko ugiye kuyikurikirana cyane gose cyane ko ariho wasabye ubufasha Natasha kugira ngo agire icyo akoze kugira ngo impano yawe ije imbere kabisa nziyashangiye kubikora cyane kandi sindemwe sinzosiba kubiraba cyane ndabiparitaja cyane ngira byose bishoboka basi bica ku mbuga nzokuyaranja ndabikore. Ego hama numva ngira ngo ubutumwa bwanje na message byari ivyo kandi n'abandi baba bumva yani muri comedy bari munani gwa comedy bafise ico bomfasha babikore kandi bazoba bakoze. Ego na famba ndamushimira kabisa aragerageza kunyigisha byinshi yageze ko canka yaciye murumva nanje ntarashikamo ndamushimira nawe nyene ahari hanini no vuga arika anyigisha bike kugira ngo umuntu ametirize. Ego reka stare tugushimire kuri Mijo Talent TV tuvuga nti ubutumwa bwawe burashitse nkuko bwifuza. Bakunzi ba Mijo Talent TV twari kumwe na Star umukomedie yifuza ubufasha kuri Natasha ndetse n'abandi bose babishoboye tuvuga nti ubutumwa bwiwe mu bwakire kandi mu gice mu bafashije tunabashimira cyane ngene mudukurikirana n'ubutarabikora agerageze vraiment agire subscribe kugira ngo Mijo Talent TV arabe byinshi tutanga ibintu byinshi kandi byiza tubashimira ngene mudukurikirana aho butaha bye.